none aya matati yo mwishingiro none bica bigenda gute none witwaye by'ukuri hari ikosa ukoze none ko uburenganzira bwawe buba bwahonyanzwe twosha duhura abantu bagaca batwagiriza ngo turi abapagani ngo tugize gute tubihereye iyo biza biva ubutungane buturuka ku Mana niyo yabwiye Mose ngo azashireho abacamanza mu gisagara cyose aranahise aranavuga n'ivyo yo kwisunga mu kubahitamo kugira ngo bace imanza neza batarenganye kuja mu butungane ubwavyo si icaha na gato kuko n'Imana yacu n'Imana y'ubutungane none mwebwe mwabonye ibintu bizoherera ibizoherera mu rubanza rw'Imana urubanza ni iki ubutungane ubutungane rero ibunyuranye no kwizera mu Kristo kugira abacamanza mu gihugu kugira ngo bakingire uburenganzira bw'abantu n'ibintu Imana yemera. Icya kabiri, umukiristo ni umwenegihugu nk'abandi bose. Uburenganzira bwiwe iyo bubonyanzwe inzego zijejwe kubukingira nawe afise uburenganzira bwo kuzitabaza. None boza bakamutwara utuntu twawe ugacuruza ko umukiristo nta kundi n'imutwaye oya gutabaza inzego z'igihugu kugira ngo uburenganzira bwawe bukingirwe navyo ni vyiza biri mu mugambi w'Imana. Petero niwe wavuga ngo twubaha abaganza abashizwe hejuru ngo kuko ngo bashiriweho guhana inkozi z'ikibi no gukingira abantu beza abasitwaye beza. Gukingira kimwe muri ivyo ni ugukingira uburenganzira bwawe. Icya gatatu, ishengero rirenganijwe n'umuntu cyangwa n'urundi rwego nk'urwego nka institution ni biza ko bitabaza kuko bitabaye gutyo abantu bamenyera ko ibintu by'amashengero ugenda ukayobora ukitwarira ntacyo bitwaye. Ivyo vyotera akajagari mu gihugu. Inzego z'igihugu zihari kugira ngo zikingire uburenganzira bw'abantu hamwe n'uburenganzira bw'izindi nzego harimo n'amashengero. Barumva ariko ndaza kimwe kimukwaje amashengero nayo nyene indani muri yo harashobora kuba amatati rero. Aha rero niho hari ikibazo. Amatati abaye mw'ishengero turafise amategeko aruta amategeko yo mw'isi. Burya Bibiliya uyubahirije ntukeneye amategeko y'amwisi. Ari hejuru cane agushira ku rutonde rutuma uba umuntu. Naho mbona mu mashuri yisumbuye hageze gukora ikibazo barazana abantu baza gucungera ko abanyeshuri batarabiranira. Jewe ico gihe nari nigijwe nakije n'umwana muto sinumva niyo vyoca ngo ndabire ku bundi naho basohora rwose bakagenda sinubahuka ngo ndabire ku bundi. Kubera iki? Hariho indero Bibiliya yari yarampaye yatuma jewe ndakenera abacungisha ijisho kandi iyo ndero n'ubu naba ndayibona abantu bakuze gutyo bakimenyereza kubahiriza Bibiliya ntibakenera amategeko. Urahura n'umuntu ukavuga uti reka ndakwinzira kuko urazi yuko yaremwe mu ishusho y'Imana ntegerezwa kumubaha no kumubahiriza mu burenganzira bwiwe. Kandi abandi baza utamubishije araguseka ukabona ko umenga n'ubwenge bwaracurana. Iyo rero abantu bari mu rusengero bagiranye amatati hariho inzira bikwiye gucamo mu rusengero kandi iyo nzira tuyubahirije n'ivyigwa biraja hanze. Birinze bija hanze umwe muri bo canke bose baba batsinzwe aha. Ico mwabwiye gukora hariya muri sentare mwabwiye kuvuga kuti twebwe turabakirisu mugabe ivyo Bibiliya yadutegetse gukora mu gihe c'amatati twarabyanse tugomba tubizane hano iwanyu. Nico rero catuma Pawulo avuga ati nta soni. Aha rero haca hakora conscience y'umuntu bivanye n'uburemerezi bw'ico kintu. Hari igihe uvuga uti nta kundi reka batwenge mugabo uburenganzira bwanje ndabukingiye. Ariko iyo ari ibintu bitari agacamutwe jewe ndashigikiye cane umuntu avuga ngo Mana ibintu ndabirevuye uzume n'ingene undenganura. Haleluya. Amen. Tugeze ku majambo avuye rimwe na rimwe biragoye. Pawulo Petero yageze kubwira abamyandikiye ababaza ngo mbega ariko arasigurira igituma
bababazwa igituma bahamwa bari mu gihe cyo guhamwa bavuga ati rero munezererwe guhamwa kuko muri ko muca mu nzira abagororotsi ba kera baciyemo none mugomba kuba abagororotsi mureke guca aho abagororotsi baciye atahubwo ikintu kibabaje n'igihe mwomerwa nabi muri ko muzira ibyaha mwakoze hakubabazwa gutyo wopfa umuheba ukarenganywa. Amen. Iyo wemeye ugaheba kubwo kuba Imana, iyo Mana nayo yafise ingeni zohindukira umugisha. Hari umugisha wabemeye kurenganywa bakanga kwandikirana muri sentare, hakaba n'ingorane rero kuri aba nabo umenga ivyo kumvira ijambo ry'Imana barahevye ibintu vyose ni sentare. Ni vyiza ko umuntu muri conscience yo nicyo gituma hariya nahereye hakomeye ubucuti ufitaniye n'Imana. Hari igihe usenga ukavuga Imana nk'umwana wawe jewe ngende nyene mpagarare hahandi, ariko ndabisubiremo biravana n'uburemezi bw'ico kintu. Umuntu ntiyogutwara ibintu vy'agaciro cane vy'umuryango wawe ngo nuko ari mwene data mucumero. Hari igihe uvuga uti aha ntakoze kuri jewe gusa, akoze ku muryango wose, ntegereza gukingira inyungu z'umuryango. Aha rero navyo guhakora conscience y'umuntu niho hagoye, ibindi vyovyo vyari vyoroshe uko biba biboneka. Nizera yuko ibishobora yose nshuti yanje urakoze.